Kwaje nashitse ngaha muno rusengero rumeze nabi ndemvye cyane. Mu mpomera amashi Yesu Kristo. Haleluya. Dukomera amashi mwami Yesu. Mwongere mu mpomera amashi mwongere wacu. Haleluya. Mwongere mu mpomera amashi abasengeshe bo ngaha. Kuba nabone baranyitayeho. Naje ngaha kweri metse nabi cyane kweri. Mwongere nkashimira Imana. Je nari umuntu kweri wa mbere ashe imborerwa imwe mbi. Kabisa. Ashe musambanye umwe mubi ashe ateye ubwoba. Kabisa. Ariko ndashimira Imana kweri mpagaze ngaha gushikiza isaha mbonye inzoga cimbe akabare ndiruka. Haleluya. Dukomera ariko mwabaye. Dukomera amashimwe Yesu. Nikuri. Ongera nkashimira Imana ashe ikindi kintu rero cyari cyarankomesheje cyari ashe nari umwaro umwe mubi. Cyo umugi gwarageze kunsarisha niwo munsi wa mbere candonde rusengero. Ashe ndasara ndavuga ati ndatakamba ndahamagara Imana avuga ati Imana hanyene kweri ubunyene gya nsare kweri. Uwo munsi Imana yantabara baze kuntabara niwo munsi kubera uwo munsi byabereye nari Gitega naduze ku kazi. Kwera umuhungu twararana twaragiye angura inzoga uwo munsi maze kungura inzoga cena nje umunsi kweri asha kavuga ati inzoga kuyinguriye aje mpemuka ngutsura umogi kugira naje ndarumwe base kugira numve stress ndi kozohera yo hago ndaziteye nashitse muhira ndabo musatsi asha umwe mubi ndasara kweri bikwiye maze gushika muhira umuhungu arataha maze gutaha asanga asha najyamye asha ntikoma urumva ubusambanyi urumogi akaboregwe cyose ibyaha byose byari muri we none umunywa rumogi yokora ibyiza imboragwa yokora ibyiza umusambanyi mubi ku rugero rukomeye yokora ibyiza atarukonona dukomera amashi umwami Yesu. Kugira nkabashimira nshimiye famille ngahanyakiye ku munsi wa Mungu nayo ndayishimiye cyane kabisa. Haleluya. Mani Mungu. Amashi. Hano turafise abantu bamutoka mbare. Bamutoka mbare. Hari abantu mbona nkanezerwa kweli. Barabasambanya. Hari umukobwa wa Yesu hano yatubwiye ati jewe narasambana iki gisagara cyose amabwate yose narasambana mpaka abantu bose ndabahijije. Imana iramutabara. Urumva iki kintu n'abapolisi ntibamuhagarika yava muri buwate aja mu yindi aja muri buwate aja mu yindi asambana n'abagenda mu ibarabara bari bo bose ariko Yesu yaramuhinduye ubu n'umuntu w'Imana. Amen. Amen. Aributse Imana yamukuye. Haleluya. Yo. Tanga. Kwa gatanu arazanye umwana, uwo mwana arafise ikibazo cy'ukuntu ashobora kumara imisi ariko arafungura kandi nkabona ko agwaye bivanye n'indwara y'intutse yishyanira mu vyuka. Akiyo ndamuzanye ngashimira Imana yuko Apotre nubwo atomukora ku mwungere wacu. Mugana mushikanyira mu biri ndani ubwo nyine umwana acakira. Rero mwungere yanaramuzanye ndamubwira ukuntu bimeze mwungere amwitegereza. Umwana yarakize nuko navuye nganta arashika no muyacambwira ngo mama ngo shaka icyayi. Shitse muhira yarafungura asubira ubu kuryama byuka saa 3 zo mu gatondo kandi haravyuka 6h. Imana ihabwe icyubahiro. Hama nanje naho hari cyari kimboshe shimiye Imana cyane. Iyo message yankoze ko cyane uko naye numva umenga sinobarira umugabo wiwanje ako ndumva kigikomere nafise ku mutima kimvuyeho. Uramubabariye? Yego ndamubabariye cyane bivuye ku mutima. Kandi ashimiye Imana na mwarimu ntuzeremeje arakunda kwitaho umwana wanje yamubonye hano mu rushengero kira misi yose ya Michael musenge aba mwarimu no musenge ahubwo apangine Imana imwongera intuzeye imbaraga imuhe n'umugisha mwishi. Sawa sawa. Dukomera amashi umwami Yesu kubera hariye umufasha wiwe wumva message ndatanguye gukora ibikorwa. Dukomera amashi umwami Yesu. Ngize mukomera Imana yo muri repentance ambashina. Kintu cha menshi biri Imana ku munsi wa kabiri nagiye kwa mwungere ndavuga ati je ndagiye basi mwungeranya ture kwijambo rimwe basi nasengerako
ngiye sinari mubariye ikintu yaciye ambwira naciye numva ari rya jambo nyene narinjanye siniriwe ndarivuga cyo ndagishimira Imana kuwa kabiri rero mu ijoro nyene ryo kuwa kabiri naciye mbona surprise. Ikindi naco shima Imana ndashima Imana nari maze imyaka 10 ngwaye ingwara ya infection nari narimanye gihe kinini sinagenda nk'urugendo rw'isaha yose naca ngenda ndiyaga ariko ndashima Imana yarabikoze ubu infection yarakize n'amahoro. Amen. Imyaka 10 ugwaye infection Imana ikirakora ibikomeye. Muribuka wadushengeye naye yaragwaye ingwara amaguru kwa Mungu imyaka 25. Nagumye nibaza ijya ngwara imyaka 25 amaguru yaraboze ava mwinyo kugera no kurugera gwara cancer amaguru abaganga ati tukerezwa kuyaje. Ejo ari umuntu nababaye ari kwa muganga yarampamagaye yafashwe nka kujya nyene afashwe nka kujya ukuguru kumwe kuratuta kurashuha kurabora baca bajana kwa muganga baca mubwira ati dutegerezwa kuguca baca baraguca baguciye. Ejo muganga araza aramubwira ati byase vyananiranye turaduza twongere dugucire ruguru. Canibuka wa muhongo wa wundi yagomba gucibwa amaguru bayacire mu mavi akaca vyanka akacaza hano aca arambwira ati natwe ubu turi kwa muganga batubwiye ko amaguru bayaca kandi twumvise amakuru ahubwo ntitwabimenye n'amaguru yacu ntibari kuyaca. Urumva ko by'ukuri yavuze ati turizeye ko ubu ntitwemera ko basubira kuyaca aho bageze ahubwo Imana idufashe turonke ingene dushobora kuza kugira ngo dutabagwe. Twasengeye amaguru menshi yaboze wa mudamu munini yabora amaguru ari ntiyaje no munsi ari hano arahari no munsi ntiyaje yaje ngaha yaraboze ukuguru ntimuvyibuka abakozi b'Imana si umwe si babiri benshi cyane baza amaguru yaraboze bagataha bakize amaguru yaraboze. Hari wa wundi naribagiye ko ashinga intahe wa wundi amahaha yari yaraboze hano mu mugongo hariho ikiguma muramuzi umuntu aravye hano mu mugongo yacabona amahaha ingena daruka gutya mwiyo ndwi yaraje ngaha umuntu aravye hano mu mugongo wacibona n'amahaha n'umutima ingene biriko birakora gutya abimarana imyaka irenga 10 abaganga birananirana aje hano turamusengera yarakize. Yaraje nga dufise intahe nyinshi zifadika zidasanzwe zibitangaza Imana iri kirakora biteye ubwoba.